Ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza ahanje meze neza nashimye. Kuri uno munsi ndashaka ko dusangira ibintu bikomeye, ibintu nshaka yuko bagirira akamaro kandi nizeye neza yuko bifise icumwe wese bishobora kumusigira. Rero ndabahaye ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, ino chaîne yanje YouTube yitwa Apo Business. Rero ni chaîne nshishako ibintu bitandukanye, impanuro zitandukanye, imigambi imwe ishobora kugufasha gutera imbere wenyine ushobora gukora ugasanga arivyo bikunguye. Nico niyemeje gusangira ivyumviro namwe bitandukanye bishobora gutuma umwe wese ashobora kugira intambwe ateye bivanye no mu mibereho mu bintu bitandukanye mu madomera atandukanye. Rero ndabaye kaze kuri uno munsi dusangire kino kiyago nanke hako biza kugenda neza. Kaze cyane. Uno munsi nashatse ko tuyaga ku bintu burya hari igihe usanga umuntu nta gihe urabona ushaka kuvuga uti ukumva nyine ntabwo umeze neza, ukumva nyine umenga wewe iwawe sanovapa, iwawe nta kigenda, ufise ingorane iwawe nta kivamwo, ukabona umuntu yama yiganyira. Rero no munsi nshaka yuko dusangira ndakwereke ni gute wewe uko kwiganyira kwawe kenshi uko kubona yuko ibintu bitagenda neza ushobora kubivamwo, ushobora kubisezera ngo bikagenda neza. Haba singomvye kuvuga ngo mu butunzi ariko mu bintu vyinshi, naho bari mu mashure yawe, naho bari mu myitwarire yawe, naho bari mu kibano, ariko ngomba gukora ukuntu umuntu ashobora gutera imbere mu bintu bitandukanye ugasanga hari intambwe yateye bitandukanye nuko yahora. Nk'akarorero, hari igihe usanga umuntu nyene yisuzugura. Burya kugira ntutere imbere mu bintu byose mu madomera atandukanye biva n'ukuntu wewe wifata. Urashira kuba wisuzugura atacizere wiwe, ugasanga ubona ko wewe atabishoboye, ukabona ko abandi bantu aribo bashoboye mugabo batagishoboye. Ico gihe nyene uguma wumva yuko ivyo vyica mu mutwe, bituma umutwe wabona yo kuri inferieur, wiyakiza inferiorité, ubona ko wewe nta kivamo. Rero kenshi ugira utera imbere mu bintu byose, mu mibereho, mu vy'ubutunzi, mu vy'amashure, ibintu byose uri kurakora kugira ngo ushobore gutera intambwe bivana nuko wifata, estime de soi. Rero kugira ngo ico kibazo bikemure, inyishu no guha misi yose uze wame wibwira uti ndazi kandi ashoboye, je sais et je peux faire quelque chose. Ico uzokora cose, nimba ari amashure, nimba ari umwuga, nimba ari entrepreneuria, ihe icizere mu gihe ugiye gukora ico kintu uvuga uti je sais et je peux faire quelque chose. Ndashoboye, ndazi kandi ndashoboye gukora. Ureke kwisuzugura, nta nkeka yuko ico gihe bizogira akamaro, ivyo ndabizi neza. Rero ntuzogegirira nta kimwe, ugomba kwifata yuko abandi bantu aribo bashoboye, ariko wewe wifate yuko hawe umenga nta kintu, urasanzwe, usanzwe ndabikubwiye, uri umuntu akomeye cyane kandi urashoboye gukora. Ica kabiri ntushobora kubarira, burya abantu benshi barahagarara kuri kahise kawe. Sinzi ko muramubibona, ariko abantu benshi barahagarara kuri kahise, ugasanga nimba afise ibintu vyaranze kahise kiwe, ugasanga kahise kiwe ntabwo ari keza, yaciye mu bintu bigoye, yaciye mu bibazo bitandukanye, kahise kiwe karanzwe n'ibibazo bitandukanye, amasheki, ibintu nk'ivyo, gutyo bikamuzamwo akabona yuko iwe nta kizovamwo, haramaze kubaba, yaciye muri vyinshi, nta cizera gifise. Ariko ndakubwiye nti ivyo ntaco bipfana no gutera imbere kwiwawe. Nimba kahise kawe karabaye kabi, ntibisigure ko akazoza kawe katahari kandi kazoza kawe ari keza. Kazoza kawe ni keza ndabikubwiye, ihe icizere. Kahise kawe kabi ureke ugahagararako, karatandukanye. Ahubwo ico wokora, raba uti mbega kahise kiwanje nimba karabaye kabi, ni iki catumye kaba kabi? Hariho uruhara washizemwo canke vyavuye ahandi? Nimba hari uruhara washizemwo, gerageza uvuga uti amakosa narayabonye, ubu hageze yaho nkosora, bibi noba narakoze muri kahise, ubu ndabisezerera, ahubwo ntangura ubuzima bushasha. Nimba atari wabitumye naho, si wabitumye, ntivyavuye kuri wewe, reka kubihagarara ko ugumye uhagaze kuri kahise kawe, na cane cane yari kabi, kakwibutsa vyinshi bituma ubona neza yuko nakubu
gashobora kugenda nabi kubera ko n'akahise kawe kagenze nabi. Ivyo ntuzosubire kubiraba. Ikindi ca gatatu abantu benshi bakunda guhagarara badakunda kwibuka ariko ari ciza ngomba kubarira nawe uzogihagarareko. Inspirez-vous déjà à des personnes qui ont réussi dans leur vie. Hari abantu usanga mu buzima bwabo barakoze ibintu bimeze neza. Hari abantu usanga mu buzima bwa misi yose bariko barakora ibintu neza. Gerageza ubisunge. Nimba ufise umugenzi akareka arakora ibintu akaba ariko ariga amashuri neza, akaba ariko arakora entrepreneuria igenda neza, ashobora kuba yaraciye mu bibazo ukamenya nk'inkuru ugasanga yaciye mu bibazo ariko ugasanga inyuma y'igihe gito cyangwa inyuma y'igihe kinini ariko arakora ibintu bigenda neza. Gerageza umwisunge, ari impanuro umusaba impanuro. Gerageza wisunge umuntu afise ikintu ariko arakora mu buzima bwiwe kiriko kiratera imbere. Ntuzoce misi yose nawe ugomba kuja kuraba umuntu ubuzima bwase kugira ngo mugube musangira ivyumviro vya kahise kabi. Rondera umuntu ariko arakora ibintu bigenda neza, wespire kuri we, muganire nawe, umugire umugenzi, umuhanuze naho atobara inshuti, ariko ugerageze kumuyegereza, ureke kuba izore, wegera abantu bafise ariko barakora imeze neza, aba mu madomene atandukanye, we muganire nabo birashira kugufasha, ariko ugerageze ntuje kugumura abantu nabo ubuzima bwanse ubuzima butariko buragenda neza, kuko woja gusanga bitariko biraguhira navyo ntaco vyokumarira. Ikino kubarira wosha ukorera ko menya yuko kuri inosi turiko, menya yuko ari we wenyene, fata yuko atamuntu numwe mwazananye kuri inosi, kuko nta n'umuntu numwe musa, nta photocopy yawe hari wewe urumwe. Ntuzorindire ngo hari abantu bazakora ibintu mu kibanza ciwawe, oya ntabahari. Wewe kora ibintu kubibona, kora ibintu uvuga uti jewe ndi umwe, kora ibintu uvuga uti nta muntu numwe je kuri isa zo mpa service, uko bibaho. Ukore nk'uko uvuga uti jewe nta numwe dusa, ntawe dusangiye, nta uhari, nta umfasha. Ubuzima bwa bushire mu biganza vyawe, kiretse gusa ko usenga Imana. Usenga Imana niyo novuga yuko ishobora gufasha, niyo ishobora kuba hafi, ariko kuri iyi si ntuzoshire ubuzima bwe mu buzima mu ntoke z'umuntu numwe, kuko nta numwe azogushobora gukora ibintu vy'ibitangaza atari wenyene. Fata kuri umwe, ubuzima bwawe ari wewe uzobuteza imbere, atawundi muntu numwe kuri inosi azobuteza imbere. Ivyo bizogufasha kumenya yuko ari wewe nyene ujejwe ubuzima bwawe, atawundi numwe. Icanyuma nosangira namwe woshobora gukora kugira ngo ugire ico hinduye mu mibereho yawe, haba muri entrepreneuria, haba muri development personnel, mu vyo kwiteza imbere bitandukanye, mu mashuri wiga, mu migambi ukora, ihe umwanya. Nimba uvuga uti jewe ndashaka gukora, ndashaka korora dufate impene, cyangwa ndashaka kudandaza impuzu, ndashaka kudandaza amatelefone mu kiringo iki, fata ikiringo uvuga uti bino mugambi ndawufashe mu kiringo c'amezi 5. Ha umwanya ko ugomba gukora, shiraho umwanya uvuga uti uno mwanya sinshaka kurenga, kuko niwaguma uvuga ngo nzokora utiha umwanya uzokwa muri nzokora, ntuzigera ubishikako, kuko nta mwanya washizeho kugira ngo ico kintu gikora. Rero muri rusange shiraho umwanya uvuga uti ndashaka yuko muri no interval nzoba ndiko ndakora iki, nzoba nagitanguye canke kizoba kigezaho. Reka gufata ibintu muri rusange mu kivunga ngo nzokora utashizeho interval, utashizeho umwanya ico kwagizoberaho. Rero ndabashimiye cyane nuko niyemeje gusangira namwe ibintu bitandukanye kugira ngo turafashanya. Ndabashimira kubana nanje, ico ndabasaba ni kugira sabone kuri no chaîne yanje, ni mutaragira sabone, kandi ndagusaba kugira partage. Hari abantu baba bashaka kumva bino bintu, kumva ivyumviro bitandukanye, nabo kugira bibafashe. Narya tubaye mu isubu kugira ngo umuntu aguhanura si ikintu coroshe, ariko nico niyemeje. Mugire sabone, mugire partage, nimwe bagiye kugira like video muyumvirize neza, mu bisangiza abandi. Ahanje ndabashimira cyane mwakoze, tuzosubira.